Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe abanywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumbonesha kuri yanyukunda cyane ya Isange TV. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu n'amakuru yo kuri aya mango n'amakuru menshi cyane atandukanye ari kubibanda ku ngingo nkuru zitandukanye. Ndabahaye mwiriwe rero abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe abanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kuyimonesha kuri yanyukunda cyane ya Isange TV. Reka rero mbahe kaze mu makuru yacu n'amakuru agira ashimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri ubu ngubu mu gisagara c'ubutunzi i Bujumbura ibintu birayangaye, abantu bahateye. Ni amakuru duhawe n'amasoko yacu rero mu mugwa mukuru Bujumbura ngo hoba habaye ibintu bidasanzwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero akaba atabaje abapolisi ngo bashike ndetse bacungere umutekano. Ahamagariye abarundi koga amagabo ndetse bagahagarara ntapana bimwe byo gusinzira, ahubwo ngo bakarikanura kuko umutekano umaze gutosikara. Namukuru duhawe n'amasoko yacu ukubiriko birabera i Bujumbura gusa batubari ko bari buze kudukorera amatohoza kubiriko birahabera abantu itsinzi ngo bamaze kwinjira umugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Turaza kandi kunyarukira mu makuru ajanye n'ubutungane tuze kurabira hamwe biva ibijanye n'urubanza rwa muganga Christophe. Turaza kurabira hamwe uko sentare yanzuye ubwo rubanza nyene, turaza kubirabira hamwe tubashikirize ukungene ibintu vyoba bihagaze. Makuru rero tugira tubaronse kuri uyu mwanya urubanza rwa hari amakuru turose atubwira ko urubanza rwaba rwabaye rugwa akamaramaza kubera ko muganga Christophe Sahabo yaciriwe gupfungwa imyaka 20 no kunyagwa amatungo yiwe yose. Kuwa gatanu uheze kwigenekerezo rya 14 uruhuma 2025 sentare nkuru ya Muha biravuga ko yoba yaraciriye urubanza rwa muganga Christophe Sahabo agira akwiza imyaka ishika 5 mu munyororo wa karenganyo. Sentare yamushize ko icaha yise faux et usage de faux bisigura gukoresha impapuro z'ububeshi. Ica imuhanisha rero ibikurikira. Ica mbere umunyororo w'imyaka 20 mu gihe icaha gisanzwe gihanishwa umunyororo w'imyaka 5 gusa. Sentare yaciye imushirako ico caha incuro zigera kuri 4 kugira imushireko umunyororo w'imyaka 20. Ica kabiri ihadabu y'imiliyoni 7 z'amadolari z'amarundi niyo mafaranga yaciwe. Indishi ya miliyoni 178 z'amaeuro amadolari 8,600 y'abanyamerika. Byose nibyo yaciwe. Ica kane gufata amatungo yiwe yose ari mu gihugu c'u Burundi, kuzana imitahe mu Burundi bisa no kwishira mu mugozi mwijosi. Muganga Christophe Sahabo yarangije amashuri yiwe yo kuvura amaso mu gihugu c'Ubusuwisi, araheza agaruka gukorera mu gihugu ciwe c'u Burundi. Mu nyuma yarondeye abo bafatanya abo mu Busuwisi, arondera ndetse abaganga b'abarundi anatahuza ndetse amwe mu mashira hamwe ya leta, maze batanguza ibitaro vy'akarorero mu karere bavyita Akira Hospital. Igihe rero Perezida Nkurunziza yugurura ivyo bitaro nyene muri ntwarante 2015 yarakeje bidasanzwe muganga Christophe Sahabo ku karorero okeza yari yatanze. Ibitaro byarateye imbere mu buryo budasanzwe, abarwayi bo mu karere barabihurumbira bitangura kwinjiza amafaranga mva makungu. Muri 2022 abatwara Uburundi bumvise ibitaro ibi bitaro byari bigiye kuronka amamiliyoni menshi y'amadolari avuye hanze, banikanga ko ngo yamaze gushika
Ivyago vya muganga Christophe Sahabo byari bitanguye. Muganga Christophe Sahabo yagize imana gusa igihe iperereza ryaza kumunyuruza kuwa 30 ukwezi kwa gatatu 2022 ubwo ryasangaga ari kumwe n'umuzungu. Ubundi ngo hariho umugambi wo kumunyuruza burundu nkuko bimaze gukorerwa abarwizatunga batari bakeyi nka Honorable Oscar Ntasoni muri Ndamukiza 2017, Everest Nyandwi batazira amatwi muri Kigarama 2016, tutibagiye ndetse igandagurwa ry'umuvunjayi rurangiranwa Jackson Simbananiye batazira Kirahwata muri Rusama 2020. Muganga Christophe Sahabo ntiyabaye akishwe, ahubwo nyine igikorwa gihambaye cabaye ico kumuremetanyaho ibyaha abamushirako kugira bamunyage Kira Hospital. Byatwaye imyaka irenga 2 kugira baronke ivyo bapfundikanya aho, ndetse ntitwibagiye iterabwoba ryakorewe umushikirizwa manza wiwe nyene Me Sandra Ndayizeye kugeza naho abanza no gupfungwa hanyuma ategekwa guheba kumuburanira. Urero surubanza akani akamaramaza biraboneka ko ari intumbero yo kunyaga urukomba amazi amatungo ya muganga Christophe Sahabo. Ikibabaje kurusha ibindi n'ingene na vya bitaro vya Kira Hospital byateye bisubira inyuma kuva muganga Christophe Sahabo afashwe agapfungwa. Muganga Christophe Sahabo hasigaye ko yunguruza urubanza yaciriwe, ariko naho nyene uwutegeka ni wa wundi. Amatwi adusumira inyuma y'amagorwa ya muganga Christophe Sahabo hari abakomeye ngo cane bo hejuru cane, mbere batatinya kwiyerekana mu bihe bimwe bimwe. None twibajije ikibazo, none twiteze gutera imbere gute mu gihe igihugu gikora ibintu nk'ibi ata butungane nta terambere rishoboka mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Mbese ni bande bazozana imitahe y'ukuri mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu gihe amafaranga yabo n'ubuzima bwabo bidakingiwe? Nguko rero uko nyene ubuzima bwa muganga Christophe Sahabo buhagaze kuri ngubu. Himirijwe turategereje ko hazoba urubanza nyene rwongera kunguruzwa. Reka rero mbabare ko mu makuru yacu twari dusozereye tutabare ko kuri ubu ngubu hoba ngo hari abantu bajabutse mu Burundi bakaba bashitse ngaha i Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi, ibintu bikabiyangaye. Perezida Everest Ndayishimiye aragabishije abariya Barundi ko ngo bagomba gucungera umutekano kubera ko ibintu vyamaze kuyangara ngaha mu gisagara c'ubutunzi i Bujumbura. Abarundi rero muragabishe muroge magabo kuva abanyekongo batangura guhungira mu gihugu c'u Burundi bivanye n'intambara ziriko zirabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu Burundi umutekano uriko urakemangwa ko isaha n'isaha hashobora kwinjira abantu bitwaje ibigwanisho bagahungabanya umutekano w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Everest Ndayishimiye rero arahamagarira abarundi bose kurikanura ndetse ngo bakirinda ndetse no gucumbikira abo banyekongo. Ni mu gihe rero abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda bariko barahigwa ngaha mu Burundi, bariko barahigishwa uruhindu. Abafashwe ngo baca bajanwa gufungwa ngo mu mahoteli ndetse no n'ahandi hatandukanye, bariko barahiga abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge baturutse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bafashe mwe biba ari ibintu bikomeye cyane. Haba uwumufise ngo aca yitwa ngo yoba ari umwanzi w'igihugu.
Reka rero dusozerere ngaha mwe barundi namwe barundi kazi mwarimo dukurikiye mu makuru n'ibiganiro twabashikiriza ku mashusho yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ryari iteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe mu banywanyi mwama dukurikira mu makuru n'ibiganiro twabashikiriza kuri mu mashusho yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka ndabibutse rero mu fyonde sabone ndetse na partage kugira muraze murababambira kubona amakuru n'ibiganiro twabashikiriza kuri mu mashusho yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka dusozerere amakuru yacu ngaha kuri aya mango turaza gusubira ku mugoroba mubaza kubandanya tubabarira uko amakuru amasoko yacu yadushikirije ijya nino yoba ahagaze. Reka rero amakuru yo kuri aya mango tuyasozerere ngaha turaza gusubira ku mugoroba.